Reka tubaramutse cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe mwebwe mwese maheshe mu gukurikirana YouTube channel Burundi nibaze kumeze neza kandi mukomeye aho muri hose ibintu bishikara kugenda neza muri rusangi. Ego rero tuje kubabwira amakuru abagiye atandukanye avugwa ku isi yose ndetse amwe mu makuru avugwa mu ntambara ziriko zirabera ziriko zirahuza ibihugu bitandukanye. Turavuga Iran, Israel ndetse na Amerika, ikaba ariyo nyina muvana ya Njogo ishobora kuba yaratanguje ndetse igatanguza urugamba gushika n'ubu urugamba rugashishikara ruguma rutoha rusubira itoto. Turahera rero amakuru yacu muri Iran aho imaze kuba yigarurira mu kurasa cyane imwe bya hatari irasa Israel ndetse irasa n'ibihugu bibanyi ibihugu byegereye aho na cyane bari kubakubita imwe bya hatari batitangiriye itama bakubita atari ico bahomba bakubita imwe bya hatari, ariko nibisigura ko nabatari ko barakubitwa ariko barakubitwa mu mpande zose. Ariko bigaragara ko Amerika yoyo iraho itekanye aho isanzwe yoyo idashobora gukubitwa mu buryo bugaragara, ariko ishobora kuba iri mu bazohava bahomba na cyane ko batakaza ibintu byinshi cyane ko na cyane ibintu byabo bitabiri muri Amerika ku bwinshi, ahubwo biba bifise ico to kwitwa amabase militaire mu bihugu biba bitandukanye mu makontina aba agiye atandukanye. Israel iriko irakubitwa na cyane uko ifise n'ubwirinzi bukomeye, ubwirinzi bw'ibihugu biba bishigikiye Amerika buri cyane kuri Israel, aho ibihugu bimwe byatanze umusada bimwe biteye ubwoba gushika ubu. Israel naho nyene nubwo biruko bikaba bitariko bira yorohera cyane nkuko babiteguye. Rero ibisasu biriko birazaswa na Iran ivyerekereza muri Israel burya irasa ibisasu byinshi ku rugero rw'uko hashika bike. Iki kintu kirakomeye, irasa ibisasu byinshi ku rugero rw'uko hashika bike. Ibisasu bya mbere biratangirwa na Amerika, ibisasu bya kabiri bigatangirwa na Iraq, ibisasu bya gatatu bigatangirwa na Jordani, hakaba n'ibindi bisasu bitangirwa na Israel. Murumva ku muvuduko Iran iri kirarasamwo, murumva ko hasabwa ko hategereza kugerayo ibisasu byanka byakunda muri Israel. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe aho Iran iri kirakora cyane kandi iri kiragerageza kugwanira agateka kayo. Abantu benshi bariko baribaza ati Iran ibi bintu iriko irabikora yisunze ki? Turaza kuraba mu makuru yimbitse tumenye ico Iran iriko irisunga. Ubu tuvugana Amerika yamaze gukura ubwirinzi yari yashize muri Korea y'Epfo, aho yabuzanye kugira ngo irinde Israel, aho ibihugu byinshi yagishira mu bwirinzi iri kirabwegeranya kugira ngo ibishire kuri Israel na cyane batayirimbura, aho amakuru kwizera amaze kutubwira ko amaze kutwereka ko Amerika iriko iratakaza cyane ubwirinzi bw'ikirere ku buryo budasanzwe, aho mu misiza ishobora kuzoba iri nyuma cyane kubijanye n'ubwirinzi bw'ikirere, aho iriko iraburangiriza ku iki kintu kw'intambara na cyane aho no muri Ukraine hari ibigwanisho byinshi bakuyeyo bariko baraza berekeza muri Israel kugira ngo Israel bayikingire batayirimbura. Rero abantu benshi baribaza ati ibi bintu bizogenda gute, ibintu biriko vyerekeza bigana hehe? Muyo ntumbero yuko Amerika iriko itakaza ubwirinzi cyane, aho ibona ko ishobora gutsinda ino ntambara idashobora kuyibandanya nkuko yabiteguye byamaze guhindura isura, yasavye ko boja mu biganiro na Iran. Iran nayo yabarahiriye ko idashobora kuja mu biganiro n'umwansi. Twarababwiye ati yamara ibi bintu biriko birerekeza he, tubabwira ko umuntu wese mu ruhande aherereyemo kategezwa gusenga agasaba Imana ashobora gusengera ino ntambara kugira ngo ishobore kuba itobandanya, aho na cyane iriko irahindura isura mu buryo bubabwe bitandukanye. Aho rero abantu benshi batazi ibi bintu iyo biriko birerekeza, abantu benshi baribaza ati none iyi ntambara kirikiraba ni bande bariko baravyungukiramwo mwa kano kanya. Rero aho twagiye gusanga amakuru kwizera twereka ko hariho umuntu ari karunguka atari karagwana kandi atari karivunagura, na cyane n'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin, aho ariko arunguka bimwe biteye ubwoba, aho na cyane wewe avuga ati mpiriwe mpishije kano kanya ntegerezwa kwigarurira bimwe mu bintu nagiye nakwa nk'uburenganzira n'ibihugu bimwe bigiye bitandukanye. Ibihugu bya Buraya byamaze kwicara
bifite ubwoba bwinshi cyane, aho bigiye gusubira inyuma mu by'ubutunzi babwe bitandukanye, aho igihugu cy'Uburusiya cyavuze ati mu bisanzwe twebwe nta kintu na kimwe dushobora guhombana cyane cyane, ahubwo dushobora kunguka cyane, aho bamaze kuba bashobora kuja mu mishikirano, bashobora kuja mu biganiro n'igihugu cya Amerika kugira ngo basubizwe ibyo bakuwe ko uburenganzira, ako badashobora kuzosubira gushora amabenzire cyangwa se ibikomoka mu bya peterole babikura mu gihugu cy'Uburusiya babijana mu bihugu by'Uburayi ndetse no muri Amerika. Ubwo nyene aho Trump yatangaje avuga ko nako Uburusiya bushobora guhabwa ububasha bwo kongera kudandaza ivyo bintu bikomoka mu bya peteroli na cyane cyane benzine n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uburusiya nabwo bukavuga ati ntabwo tugomba kugiranira amasezerano aya kubera ko intambara iri kirabahama, mu nyuma intambara iheze amasezerano agahinduka, ahasaba akavuga ati kugira ngo ndabahe ibyo musaba, kugira ngo ndabahe ibi bintu musaba, bisaba ko tugiranira amasezerano yamaho y'imyaka myinshi, ashobora kuba yorenga n'imyaka 100 muri rusange, kugira ngo bishishikare bigenda neza bibandanya, ko na cyane cyane ubu ariwe ashobora kuba ashobora kuzofata ijyambere avuge ryijyane mu mpande zose, na cyane cyane aho kwisi yose ashobora kuzofata ijyambere, kuko we ntacyo ari karahomba, ubundi aba ari karunguka. Ibihugu rero bya Buraya aho bivuga ati yamara tugasubira kujya gufukamira uyu mugabo, bigaragara ko tuzoba tunaniwe, ariko nta kundi turi bubigenze kuko bafise ibyo dukeneye. Rero ntituramenya ko ayo masezerano azohavura asinywa Putin ariko arasaba. Turashaka tugende kandi turabe ahandi hantu ha kabiri Putin ari karungukira. Putin ari karungukira aha hantu muri Ukraine, naho na cyane igihugu basari basanzwe bahanganye ariko kiri mu kwa Amerika, aho na cyane ubwirinzi bumwe bariko barabwaka Ukraine buja muri Israel n'ibigwanisho bigiye bitandukanye. Akavuga ati rero ahantu ndashobora kuhungukira na cyane mu guhagarara mu mavi, mu guhagarara mu kuvuna mu mavi Ukraine, na cyane ko ubu atari idafise ubwirinzi na bumwe, aho Amerika yashize amaso cyane kuri Israel ndetse n'ibihugu bizengurutse muri ako karere. Murumva ko ibyo bintu bitaba byoroshe, aho na cyane intambara iri kirahindura isura, aho bamwe baba bari kubabyungukiramo kandi batari kubagwana. Ahandi hantu Putin ari karungukira novuga ni aha hantu aho yarasanzwe ari ku igitutu cyane Amerika iguma iramwiga ko imukurikirana mu buryo babwe butandukanye, imenya ahari n'ukuntu ariko aripanga gushika ubu, bakaba bamukuye ka amaso ubu bayashize kuri Israel bahanga ibisasu biriko birava muri Iran. Murumva ko aba ari ibintu bitoroshe, na cyane ko biba bigoye cyane mu ntumbero yo kugira ngo bashishikare barinda Israel itarimbuka irimbuwe na Iran. Bimwe mu bihugu biriko biratangaza amatangazo agiye atandukanye bivuga iki gikorwa na cyane kitari igikorwa cyiza Amerika yatanguje, ndetse na Israel n'ibihugu biri nyuma yavyo, aho nk'igihugu Espagne yakuye ambasade yabo mu gihugu cya Israel kandi burundu ko itazongera kugira ambasade muri Israel. Murumva ko ari ibintu bitoroshe, ibihugu byinshi biriko biratahura ndetse bikumva iyi ntambara iri kiraganaho, na cyane babitoroshe kuba umuntu wese ashobora gutangaza ava inyuma ya Amerika. Murumva ko Amerika nk'uko yo yagumye itangaza ko ari igihugu gihambaye gishobora kuba kiri mu bihugu biba biyoboye isi, na cyane kwifatira abantu bamwe n'abandi n'ibihugu biba bigiye bitandukanye, ariko bidasigura ko Amerika nayo mu gushika ubu itari mu kangaratete, aho iriko iragaragaza ndetse ubwoba bwayitwikiye, aho iri kirahomba amafaranga menshi cyane atari mu byo bari bateguye, aho abantu begereye cyane aho hafi bashobora kuba bariko baricuza impamvu bagiye mu iyi ntambara, na cyane ko bitagiye kuborohera mu ntumbero y'uko bategerezwa guhagarika intambara ariko bidakunda. Benshi baribaza ati ni kubera iki Iran idashobora guhagarika intambara byoroshe? Iran ivuga ko idashobora guhagarika intambara byoroshe kiretse Amerika yemeye gusubiza ibyononekaye
mu gitero bonyene bateje bakubira ndetse Irani igatakaza abantu benshi, aho hasesetse amaraso amwe ateye ubwoba, aho batanguye batera kwishure ry'abana bato cyane. Murumva ko aba ari ibintu bibabaje. Ivyo rero nivyo Irani iriko iravuga ati ivyo bintu byose bategerezwa kubishira mu nzira nziza, ivyononekaye bakabiriha. Ibisasu ahantu hari ubwirinzi bwabo bomenye ubwato bwo bamenaguye, ibikorwa vya gisirikare bamenaguye, babanze babirihe. Ico gihe nibamara kuriha ivyo bintu byose vyononekaye muri Irani, ndetse bakariha n'indishi y'akababaro, kugira ngo imiryango yaburiye mw'ivyo bitero Amerika yateje ndetse na Israeli babirihe n'indishi y'akababaro ariko ariho bazohagarika iyi ntambara ndetse mu buryo bweruye kandi atakibazo na kimwe gihari. Aho rero batanguye kugenda bakubita ahantu hari ahantu hari stoke y'ibintu bikomoka mu bya peteroli mu bihugu byose bifitaniye isano na Amerika. Ariko bakavuga ati igihugu kibona ko kiriko kirageramirwa, igihugu kibona ko gishobora kwikura mu kuboko kwa Amerika, kibitangaze, kinirukane abasirikare, kinirukane n'ibirindiro byose biri mu ico gihugu bisanzwe bihari bya Amerika. Bitari uko bashishikara babarasa kuzoshika isi yose igiye mu kangaratete ku kintu kijanye na peterole, mubyo bitwa imyuto twakwitwa muri rusangi ibitoro. Hamaze kwemerwa ko amakuru amwe ariko ava hirya no hino, ndetse avugwa n'ibinyamakuru abege bitandukanye ko Putin ndetse Uburusiya aribwo buriko burafasha cyane mwino ntambara, aho na cyane bobo basanzwe bamenyereye ivyino ntambara bayitanguye kare, bariko barahangana na Ukraine na cyane na Amerika ibishize mu kuboko mu buryo bweruye, aho bavuga ko na cyane iyi systeme y'amadrone ndetse n'ibisasu babige bitandukanye mu kurasa ibisasu bikomakomeye vya Amerika bakoresheje amadrone azimbutse. Bakavuga ko rero ari uburyo ndetse ubufasha Uburusiya buriko burabaha, ariko na cyane abantu bakibaza ati kubera iki Uburusiya buriko burabikorana cyane kandi bukaba buriko burasabwa kandi gutanga ibikomoka muri bya peterole mu bihugu vya Buraya. Uburusiya bukavuga ati yamara twebwe turi abafatanyabikorwa na Irani kuva kera, ntabwo twohavura twisanga turiko turavuga ngo nitwe tuko turafasha Irani gutera, canke se sitwe ko na cyane tuba turi abunganizi mu bintu bitandukanye, twagenda dufashanya mu bintu byinshi, aho natwe bashobora amakuru yo kwizera yerekana ko Uburusiya nabwo nyene kijya gihe bwahawe amadrone avuye muri Irani. Murumva ko na bagenzi ntabwo bishobora gukunda ko bashobora kwihanganira ndetse no kureka inshuti zabo zishobora kugwa mu kaga kandi bashobora kugira icyo bazifashije. Umuntu wese ahari arashobora kwiyumvira kwa kino kintu, umuntu wese ivyo yobikora kugira ngo ashobore kugira habeho gufashanya nk'ubwo buryo, aho nasanze basanzwe bafashanya no mu bintu biba bigiye bitandukanye. Rero Irani ntishobora kwemerera ko habaho inzira nimwe ishobora gutuma ibikomoka mu bya peterole biboneka byoroshe, na cyane Amerika itarivuguruza muri ibi na biriya, kuko ariyo nayo yateje umutekano muke muri Irani ndetse no ku isi yose. Nkuko twagumye tubivuga ahantu habagiye hatandukanye, turababwiye ko Irani yahavuye itega ibisasu munsi y'amazi, izo bita mine, ariko Amerika imaze kubimenya yashize igitutu kuri Irani mu ntumbero kugira ngo bategure ndetse ivyo bisasu bateze aho hantu. Bavuze ati vuba bwango mukure ivyo bisasu, ndetse mu masaha 48 bahaye Irani hakaba hamaze kurenga ko mu masaha 36 kamaze kurenga ko gatonya, hakaba atakwina kimwe kirakogwa, aho na cyane dushobora kuba turiko turibaza uko intambara iri kiragenda, tugasanga se kiri kiragenda, aho na cyane bimwe Amerika yitwaza ndetse nk'uko menga itanguje ibintu n'ibirangiza ko menga bizohavura bihinduka, aho na cyane Irani ihagaze na cyane magabo, aho atakintu na kimwe mu bisanzwe iriko irahuriza ko na Amerika,
aho na cyane cyane ubundi icyo Amerika ivuze ahubwo ica igikorera nico. Turagaruka cyane muri Iran tumenye mbese umuyobozi w'ikirenga mu itangazo yatanze uno munsi byagenze gute. Mu itangazo yatanze hari ibintu bishika bingahe byatangaje n'umuyobozi w'ikirenga umwe bushasha aheruka gutorwa, umuhungu wa wundi Amerika yarasa yibaza ko bitazoroha kugarukana uwundi, aho bavuga ko uyu wewe aje ndetse uyu wewe basubirije asumbya ububise, aho na cyane cyane arimwe mu bantu batagaragara cyane amasanamu atani foto kumbure twigera tubona y'uwo muyobozi w'ikirenga. Ariko uno munsi yavuye mu gacerere aravuga ibintu bitandukanye na cyane cyane amajambo akomeye cyane muri rusangi avuga bimwe biba bigiye bitandukanye. Reka twumvirize icambere yashoboye kuvuga muri rusangi avuga yerekeza kuri Amerika. Yavuze ko izokomeza Iran, izokomeza intambara, izokomeza gutera, izokomeza kubabaza umwansi kugeza igihe umwansi azicuza agatanga itangazo akemera ndetse ibizoba bisabwe na Iran. Aho yasabye kandi igikurikira abanyagihugu guhagarara bashikamye bemye batanyiganyiga kugira ngo bagwane umwasi gushika ku mwuka wa nyuma. Aho icifuzo cyakurikiye yasabye abanyagihugu ko bashishikara gukomera kuko ibi bihe barimwo ntago ari bihe twavuga ko bitigeze bibaho ku mateka y'isi. Hari igihe byigeze kubaho ariko abashishikaye bashikamye baratsinze urugamba, kuko ntabwo hatsinda umunyakinyoma ahubwo hatsinda ukuri. N'Imana hiri iratsindanishiriza umunyakuri ikamugeza ku ntsinzi yiwe. Aho yabandanije avuga ati bagomba kurwanana imbaraga nyinshi batigeze bigera babona mu ntambara zose zigeze kubaho kwa buno butaka bw'isi. Bagomba kurwana intambara iyo bija hose batizigeze zibaho kwa buno butaka bw'isi. Murumva ko biba bihambaye. Aho na Amerika yamaze kugira ubwoba, aho yatumye ibihugu mwibanga ntangere bigende kumusabira ibiganiro, ariko gushika ubu Iran ikavuga ati twe nta biganiro dukeneye, ntitugiranira ibiganiro n'abagambanyi kiretse bicujije. Murumva ko aba ari ibintu bitoroshe, aho Amerika igenda isabwa ibintu babwiye bitandukanye, kuriha ibyo yononye, indishi y'akababaro goze imiryango yagiye iburirwa mu gitero bagiye bategwa, kandi bobo Iran atakosa bafise. Murumva ko bari ko baragambanirwa bimwe byahatari. Murumva ko bari ko baragambanirwa bigaragara ko bari ko baraziba, bari ko barahomba ibintu byinshi cyane, aho hamaze gupfa abantu benshi cyane muri Iran, aho hamaze gupfa abantu benshi muri Israel, aho hamaze gupfa abantu benshi muri ako karere, ariko muri Amerika ho bakaba bahari batekanye. Rero ikintu turangiriza ko ni jambo ndetse Amerika yatangaje ivuga ko igomba kurasa aho ku bigomero bitanga umuyaga nkuba muri Iran, aho bagiye kubarasa bimwe byahatari. Ariko Iran nayo igacitangaza ati bakihenda bagakora iryo kosa mwisahimwe bazoba bamaze kubona ikintu kitarigera kibaho kwinosi. Bakihenda bagakora iryo kosa mwisahimwe, Iran izo bimaze kwereka Amerika ko ibyo bari kubakora byose bategezwa kwicuza byikuvye inshuro nyinshi cyane. Rero dushimira muri rusange abantu badukurikirana, turaza kubandanya n'amakuru abagiye atandukanye tugenda tubatohoreza. Ntidushobora kubima amakuru mu buryo butandukanye, tugenda dutohoza nubwo bitaba byoroshe nkuko twababwiye mu kiganiro kirenganye, ntiba byoroshe kugira ngo turonke amakuru ariko turagerageza kugira ngo tubahe amakuru yizewe. Dushimira abantu babana nacu, dushimira abantu bamaze kugira abone kuri YouTube channel ya Burundi. Mwese muri abantu bacu, dushimira abantu badutera impunga mu kuduterera ibyumviro babwiye bitandukanye, dushikara kubana namwe. Abataramenya uburyo bigenda, hari kibanza cha commentaire, hakaba hari n'ikibanza inimero ziba ziri ngaho kuri screen zanyu mushobora kwandikako zikora umwanya wose, hama mukaduterera ibyumviro mukatubaza nibazo babwiye bitandukanye.
mu gihe gikwiriye kandi natwe tukabishura neza mu rupfasoni. Mukomeze kwezagirwa rero muri rusange aho muri hose, Imana ikomeze kubagurira imbibe, na cane cane tubasaba amasengesho agiye atandukanye mu bihugu rutura, idufashe igarukire hafi, kuko umuntu wese ishobora kumugirako ingaruka muri rusange. Hatabaye ubukene, hazoba ingwara zitewe n'ibisasu bikomakomeye bagenda bararasa, ugasanga n'ikirere kivyononokeyemwo, aho na cane cane abakurikiranye ivy'ikirere usanga baba bariko barabona ibintu biba bitandukanye. Nuko rero mukomeze guhezagirwa, turaza gusubira mu kiganiro kiza gukurikira. Murakoze.